Bakunzi b'ibiganiro vy'imboneshakure Ibidukikije TV, ikaze mu kiganiro Itunga ryacu. Uyu munsi tubaganirira ku vyerekeye uruhongore rw'igihugu rwa Rusizi. Uruhongore rw'igihugu rwa Rusizi ruri hafi ku birometero 15 mu buraruko bw'intara ya Bujumbura, akaba ari hafi y'uruzi Rusizi, rufise izina rimwe n'aho hantu. Uburinganire bwayo bwavuye ku mahegitari 9,000 buja ku mahegitari 5,932 bivuye ku gutunganya ubutaka. Ako karere gakesha izina ryayo uruzi Rusizi, isoko ryayo rihera mu manuko bw'ikiyaga Kivu rukarengana uburengero bw'u Rwanda hamwe n'ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira rwisuke mu kiyaga Tanganyika. Akarere kama gakingiwe ka Rusizi, aho hambere kitwa uruhongore rw'igihugu rwa Rusizi, kagizwe n'ibice bibiri bitandukanye, agace kitwa Delta hamwe n'agace kitwa Palmeraie. Agace Delta gaherereye aho urwo ruzi rwisuka mu kiyaga Tanganyika, n'uburuhukiro bw'ibikoko bizwi ku izina ry'ubuhinga Dendrocygne, kandi ni naho inyoni mvamahanga zirondokera. Igice co mu mwonga wa Delta cakira igitigiri kinini c'imvubu. Agace Palmeraie nako kagizwe n'ibisaka vy'ivyatsi amajana y'ubwoko butandukanye. Muri ivyo vyatsi bwaratemwe bwongera buraharugwa. Ako gace gafise ubwinshi bw'ibiti bimeze nk'ibigazi kama muri ako karere atahandi uzobisanga. Ivyo bice bibiri bikaba bihuzwa n'umuhoro ugizwe na Rusizi nini hamwe n'igice c'umusozi gipima metero 100 kuri buri ruhande.